Ndakuramukije amahoro y'Imana, ndizera neza yuko umeze neza, ivyo urimo biriko biragenda neza. Uyu munsi muri ino video kandi nashaka tuganire ku kintu gikomeye cyane, ikintu c'inkoramutima, ikintu gihanze urwaruka rwinshi cyane rwose, kandi ikintu kibagumiza mu bukene. Bavuga yuko arico kibagumiza mu bukene, ariko sinzi neza yuko arico kibagumiza ubukene. Uno munsi turaza kuvuga ku kintu cerekeye umutahe, lo capital. Umutahe ni ikintu gikomeye cyane. Umutahe ni ikibazo gikomeye cyane ngaho mu rwaruka, kuko iyo ugiye hirya gatoya ukababaza ati mbega wewe bimeze gute, akubwira ati umutahe. Igituma ntaratangura ni kubera umutahe. Igituma bimeze gutya nkiri mu bukene ni kubera atamutahe mfise. Abana nabo bakakubwira ngo jewe sha simba mu muryango utunze, ngo jewe sha iwacu nta mafaranga bafise, nico gituma ntashobora kuronka umutahe kugira ngo nshobore gutangura bya bindi vy'iwanje, bya bindi nifuza gukora mu buzima bwanje kugira ngo nshobore gushika ku butunzi. Nkaba ndaguha ikaze ku ziko, tora agatebe wegere hano uze tuganire ku mutahe, uze tuganire kuri kino kibazo gihanze abantu benshi, gihanze urwaruka rwinshi rwaha iwacu muri Afrika. Umutahe rero ni ikintu gikomeye cyane, nk'uko twadoje kubibona. Kugira ngo umuntu ashobore gushika ku mutahe by'ukuri biragoye cyane, ariko kuri uno munsi nagomba ndakwereke ukuntu umutahe ari ikintu coroshe kuronka. Umutahe ari ikintu umuntu uwo ari we wese uko aba ameze kose ashobora gushikako, kandi mu mwanya mutoya. Kumbure iyo mvuze nk'aya majambo, abantu benshi baba ariko baranyumviriza ntibashobora gutahura. Hariho abacavuga ngo wewe ngo ni kubera iki, ngo wewe ni kubera iki, wewe ni kubera iki. Ariko si kubera ivyo byose mwiyumvira, ariko nagomba ndakubwire ni experience isa cyane, na experience naciyemwo. Narababwiye experience naciyemwo yuko namaze umwaka wose nkorera umuntu atampemba amafaranga, ariko sinari umuhari cyane, canke ngo nje gukwidoga, canke ngo nje kumugirira inzigo, canke nje kumugirira nabi, canke ndamwitwarire mu butungane. Ni ibintu byanyigishije, ni ibintu byanyubatse, ni ibintu novuga yuko vyampaye inguvu kugira ngo nshobore kubandanya. Umutahe rero novuga yuko uri mu mice itatu. Hariho umutahe wa mbere, umutahe w'amafaranga. Hariho n'umutahe wa kabiri, novuga yuko ari umutahe Imana yaguhaye uri naturel, kuba ukomeye, kuba ushobora kuvuga, kuba ushobora kubona, kuba ushobora kumva. Ni umutahe ukomeye cyane. Hanyuma hariho n'uwundi mutahe novuga wa gatatu, umutahe w'ubwenge Imana yaguhaye, umutahe wo kwiyumvira, wo gushira projet kanaka mu ngiro, ukexecuta ivyo baba baguhaye. Ni ukuvuga yuko kugira ngo ushobore kwexecuta ivyo baba baguhaye, ni ubwenge umuntu ashobora kuba afise. Reka tuvuge ku mutahe wa mbere rero w'amafaranga. Umutahe w'amafaranga ku bisanzwe, kugira ngo umuntu ashobore kuronka amafaranga, murabizi yuko atari ibintu vyoroshe, ariko navyo nyene urashobora kubishikako. Uri nk'umujene canke urwaruka uvuye nko kwishure, urashobora kuba wifuza gukora iki canke wifuza gukora kiriya, ariko ugasanga nta mutahe ufise. Iyo ugiye nko muri banki kugira ngo bashobore kuguha uwo mutahe, kugira ngo bashobore kugurana ayo mafaranga, kenshi barakwankira. Kubera iki? Bakwankira kubera udafise garanti canke inguzanyo y'uwo mutahe. Kuko inguzanyo y'uwo mutahe ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga baraguha umutahe, ariko bakavuga ati kugira ngo turindire amafaranga yacu uzoyagarukane, niwemere yuko udusinyira ikintu coba kinganya agaciro n'uwo mutahe baba baguhaye, canke gisumbya cyane agaciro k'uwo mutahe baba baguhaye, kugira ngo ni wananirwa kwishura bace bafata ca kintu bashobore kukidandaza, hama bashobore gukuramo ya mafaranga yabo. Rero ugasanga umuntu avuye ku ishure, ugasanga nta mafaranga araronka kugira ngo ashobore kuba afise ubutunzi yoshobora gufatisha kuri banki, yoshobora gutanga comme garanti kuri banki. Ugasanga rero biciye bimugora kugira ngo ashobore
kuronka umutahe. Nico gituma kenshi twama tubona abantu bama bafise amaproje yanditse, amaproje menshi cyane gose yanditse, ariko ugasanga ayo maproje arayazungurukanye imyaka 5, imyaka 10 atararonka amafaranga kugira ngo ashobore gutangura iyo proje yiwe. Ariko uno munsi muri ino video sikugira ngo gusa ndakubwire ukuntu imitahe ikorwa canke ukuntu ushobora kuronka amafaranga yo gutangura proje yawe, ukuntu bigoye, ariko nagomba ndakwereke muri kano gace ka kabiri ukuntu vyoroshe. Muri kano gace ka kabiri rero navuga yuko umutahe ashobora kuba ari wewe. Umutahe arashobora kuba ari wewe, kandi vy'ukuri uri umutahe ukomeye cyane, agasanga ushobora kubona, ashobora kuvuga, ashobora kumva, ukaba ufise inguvu, urafise umutahe. Abantu gusa ni kubera bifuza yuko ubuzima bwabo bumera nk'ubuzima bworoshe, bakorosha ibintu, bakibaza yuko bicaye bashobora kuronka ivyo bifuza byose, ariko suko ubuzima bumeze. Ubuzima birasaba yuko uhaguruka, birasaba yuko ugenda, birasaba yuko ukoresha inguvu. Reka ndaguhe akarorero gatoyi. Nk'ubu dufate yuko urabona nicaye ngaha muri salon, hama nifuza yuko nje gutora ivyo kurya biri muri cuisine. Dufate muri cuisine ndahatambuka intambuko 10 1 2 3 4 intambuko 10 mbashitse muri cuisine. Hama nduguru imiryango 2 kugira ngo nshobore gushika muri cuisine. Ndavuga ngahandi. Rero yumvire gatoyi, kugira ngo nshobore kugenda muri cuisine nukuvuga yuko umubiri wanje wose ndawuterura ngashiramo inguvu, nkagenda nkugurura ya miryango iba yugaye, ngagenda ngatora zandya banifuza gufungura. Nico kimwe no mu buzima busanzwe. Kugira ngo ushobore gushikira ivyo uba wifuza, urakwiye kuva hasi, urava hasi ugakora, ukiyumvira. Abantu benshi kenshi na kenshi iyo ugerageje kuganira n'abantu batunze, barakubwira ngo kugira ngo umuntu ashobore gutunga, umubajije ati kugira ngo umuntu ashobore gutunga yobigira gute, kenshi barakubwira ngo genda ukore n'inguvu, genda ukore usizemo umwete. Mbega uno munsi ugerageje ukaraba abantu bariko barakora basizemo inguvu, abantu bariko barakora basizemo umwete, uno munsi niyo bafise amafaranga cyane. Mbega abantu bariko barakora ibikorwa bisaba inguvu nyinshi, mbega uno munsi niyo batunze cyane. Haba namba na gatoyi. Gusa urumva urakora d'une certaine manière. Kumbure iyo nisije dushobora kuzogaruka ko mu nyuma n'urundi rufunguruzo goshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi. Ariko uno munsi reka ndakubwire ubutunzi, umutahe wo kuba ukomeye. Umutahe wo kuba ukomeye ni vyiza cyane. Reka ndaguhe akarorero gato, ndaguha urugezo mu kukura konta ino histoire. Hari umukobwa yaraheje universite, yari yarumvishe ikintu cyo gutunga, ariko akarondera uburyo bwose ntashobore kuronka ukuntu yoshobora gutunga. Umunsi umwe ari muhira, ari muri salon, yigiriye inama kuzunguruka hirya no hino, hanyuma arabona abamama bari kwibarabara, bariko baradandaza icapati, bariko baradandaza ibitumbura. Hanyuma mu nyuma arababaza ati mbega mwebwe bimeze gute kugira ngo mushobore kugaburira abana ni business yanyu, bigenda gute? Baramubwira ukuntu bashobora kugaburira abana babo bakoreshe irya business. Hanyuma uriya mukobwa nawe aravuga ati bajya bafise abana, jewe jenyine, none gute nanje noshobora gukora kugira ngo nshobore gushika ku butunzi. Hanyuma wa mukobwa aragenda muhira, agiye muhira arasaba amafaranga umuvyeyi, asabye amafaranga umuvyeyi yarazi gukora ibitumbura, hanyuma atangura gukora ibitumbura kugira ngo ashobore kugenda gushobora kwibarabara, hanyuma gutyo ashobore kuronkamo amafaranga ashobora kumufasha muri vya bindi akeneye. Murabizi yuko umuntu aba akeneye utuntu twinshi hirya no hino. Nukuvuga wa mukobwa yakoresheje za nguvu ziwe afise na ya mafaranga yiwe makeyi ashobora kuba yararonse, arashirika umwete, ntiyita ku majambo y'abantu baza kuvuga, kuko murabizi yuko mu kibano iyo babonye nk'umuntu akoze nk'ikintu gidasa na ca kindi c'abandi, ugakora ikintu kiri different, bavuga ho mukobwa wa naka murabizi mbega ukuntu vyagenze, mbega wa mwana wa naka murabizi ukuntu vyagenze. Ariko iyo aramutse atunze muri ca kintu ntibasubira kuvuga, bose baca bahora. Rero uwo mukobwa aragira kuhaje ugenda gukora ibitumbura, hanyuma arabikora. Mu nyuma
yaragiye arunguka aragenda arabika amafaranga, yari afise imbono ndende, aragira na boulangerie yiwe. Muravyumva yuko yakoze ibintu bikomeye cyane. Uyu mukobwa murumva yuko ari akarorero keza. Vyumvikana yuko ibintu byose umuntu akeneye mu buzima birasaba yuko uhaguruka, birasaba yuko ukoresha inguvu kugira ngo ushobore kugenda kurondera ivyo bintu uba wifuza mu buzima bwawe, kugira ngo ushobore kurondera wa mutahe uba wifuza mu buzima bwawe. Umutahe wa gatatu nawo ni uw'ubwenge. Burya twese turafise ubwenge ndemanwa Imana yaduhaye. Wowe urafise ubwenge, uriko arandaba ari wese afise ubwenge, nanje ndafise ubwenge bw'iwanje. Ubwenge nabwo n'umutahe utandukanye na wa wundi. Imana iba yaraguhaye izi ngabire zitatu zose, ni ukuvuga yuko umutahe uba uwufise. Navuze kuri kano karorero ka kabiri ko gukoresha ingufu ku bisanzwe. Si vyiza yuko umuntu gusa yogenda ngo gukora kugira ngo ashobore kurondera umutahe, ariko ni vyiza yuko umuntu agenda agakora. Ntushobora gukoresha ingufu rimwe canke kabiri ngo uce uronka umutahe, ariko urashobora kwiha igihe kanaka ukavuga ati kumbure ndihaye umwaka umwe nkoreshe ingufu kugira ngo ushobore kubika aya mahera, hanyuma ashobore kugira umutahe. Ninakwiza imiliyoni 10 canke nakwiza imiliyoni 20 canke nakwiza imiliyoni 3 nzoba nkeneye kugira ngo ushobore gutangura ya business yanje, canke nshobore gutangura cya kintu nifuza gutangura mu buzima bwanje, kugira ngo ushobore kunshikana kuri za ndoto zanje nifuza gushika ko mu buzima, nzoca ntangura. Muravyumva yuko ni ikintu umuntu akora bukebuke. Nico gituma navuze rero abantu bose bakwije bino bintu bitatu dufise umutahe. Urafise umutahe, reka kwigaya, reka kwisuzugura. Mugabo kino kintu cyo kuvuga ko ibintu byose bizogusanga aho uri, ibintu byose bizogusanga aho uhagaze, canke bizogusanga aho wicaye, kura mu mutwe yuko atakintu na kimwe kizogusanga aho wicaye. Nutahaguruka ngo urwanire ivyo wifuza gushikako, nutahaguruka ngo ushobore gukoresha izo nguvu zawe, cyangwa ushobore gukoresha ijwi ryawe, cyangwa ushobore gukoresha amaso yawe, cyangwa ushobore gukoresha abo matwi yawe kugira ngo ushobore kuronka umutahe wo gutangura gukora bya bindi wifuza gukora, by'ukuri urashobora kuzorindira iyindi myaka 50 gushika aho uzosaza ukirindiriye, usange wagumye urindiriye mu buzima bwawe kugira ngo kumbure okaziyo nziza ize, canke kugira ngo ushobore kuronka ikina kiriya, ariko uzosanga by'ukuri ataco wigeze ushikako. Ariko rero abantu bose bumvirije ino video, ndizera neza yuko mugiye guhaguruka, ndizera neza yuko mwamaze kubona yuko umutahe mu bufise. Ni vyiza yuko uvyizera hanyuma ugaca ubandaniriza. So God bless you. Ndizera yuko ino video mwayumvisemo byinshi. Ndizera neza yuko bino bintu bitatu bishobora kugufasha nawe kubona yuko ufise umutahe, kugira ngo ushobore kubandanya vya bindi wifuza gushika ko mu buzima bwawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi. God bless you. See you in next video.